Nasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. N'amakuru tubashikiriza minsi yose uko muba muriko murabana natwebwe tubandanya kubatohoreza amakuru aba ariko aravurwa irya nino. Ayanditswe mu bimenyesha amakuru, ayo tuvana mu masoko yacu ndetse niba biriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, yose turayatohoze tukayabashikiriza nido. Abakurikiye amakuru twari twabashikirije, twari twababwiye ko tuza kugaruka ku nkuru irabana na Ambasaderi Willy Nyamitwe. Biravurwa yuko ngo Ambasaderi Willy Nyamitwe yoba yateje ikibazo muri CNDD-FDD, gutyo ngo hakaba hari umurwi umwe w'ibihangangiye mu bategetsi muri CNDD-FDD bifuza ko Ambasaderi Willy Nyamitwe aguma mu gihugu, abandi bo bakipfuza yuko Ambasaderi atoba mu gihugu. Ivyo vyose turaza kubimenya muri ano makuru, turabe imvo yavyo. N'amakuru tuba turiko turabatohoreza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru. Ayo makuru baraturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza nido. Reka rero dutangurire kuri no nkuru iriko iravurwa cane. Ambasaderi Willy Nyamitwe akaba takibandanije arongoye CNC, akaba agiye guserukira Uburundi ya Addis Ababa. Vyoba vyatewe niki? Amakuru dufise nuko ngo ivyo bintu vyoba vyajemwo ukutumvikana hagati mu bihangangiye muri CNDD-FDD. Ambasaderi Willy Nyamitwe yaraheruka gutoregwa kurongora ikigo CNC kijejwe kugenzura uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi, kaba yasezeye kuri uyu wa kabiri abo bari gukorana mu ico kigo. Abicishije kuri Twitter yiwe amenyesha ko agiye kubandaniriza ibikorwa vyiwe mu bijanye n'imigenderanire diplomacy, ariko ntigeze atomora neza ivyo aroye kubandaniriza ivyo bikorwa. Ku makuru dukesha iradio Ijwi ry'Amerika mu gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda, atumenyesha ko Willy Nyamitwe agiye guserukira igihugu c'u Burundi Addis Ababa ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Iyo nkuru iradio Ijwi ry'Amerika rikavuga ko riyakesha amasoko yizewe aturuka mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ayo masoko akongera akamenyesha ko agiye gutangura amabanga yiwe vuba cane, nkuko ayo makuru nyene avyemeza. Bamwe bati kubona Ambasaderi Willy Nyamitwe yaraheruka gutorwa ngo arongore ikigo CNC, mu nyuma bukeye na kabiri agaca agenwa kuja mu vyo guserukira Uburundi mu makungu, ngo biboneka ko ari umukino uri mu mpande zibiri z'ibihangange bikomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Rumwe muri urwo ruhande bikaboneka ko gwipfuza ko Nyamitwe yaguma mu Burundi, urundi ruhande nago rukamwipfuriza ko aja kubandaniriza hanze y'igihugu mu vya diplomasi. Banzukurikire ano makuru yose nido. Inyuma yaho Agatongwasa arongoye umugambwe CNL ashikirije ko abanywanyi bo mugambwe arongoye barenga 200 bamaze gufatwa kuva mu mpera z'umwaka wa 2020, nayo abashika 20 bakicwa, harimwo n'ababuzwe irengero. Urongoye ihuriro ry'imigambwe mu Burundi, Felicien Nduwuburundi, amenyesha ko batangazwa no kumva hari umugambwe ushikiriza ko abanywanyi bawo bafatwa abandi bakicwa canke bakaburirwa irengero. Agasaba ahubwo mugambwe kwinjira mu iryo huriro arongoye, ariko akibutsa na leta gukora amatohoza yimbitse kugira ntihabe ukujaniranya mu gihe hari abo baba bakoze amakosa. Kuri wa kabiri igenekerezo ry'indwi Kigarama mu mwaka wa 2021, urwaruko rurenga kuri 40 rwo mu mihingo itandukanye n'amashirahamwe atandukanye bari kumwe n'abayobozi batandukanye mu mashirahamwe mpuzamakungu baritabiriye ku nshuro ya mbere ihuriro ryo ku rwego rw'isi Children Youth Forum mu bigo vy'ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo UNICEF Burundi mu gisagara ca Bujumbura, aho iryo huriro ryari ryo kurabira hamwe ivyokorwa kugira ngo hatoregwe inyishu ibibazo bitandukanye bihanze isi. Iryo huriro rikaza kubandanya no kuri wa gatatu igenekerezo ya 8 Kigarama mwaka wa 2021. Iryo huriro rikazosozegwa ku munsi wa 4 igenekerezo rya 9 Kigarama mwaka wa 2021. Ni mu gihe bahamagariye urwaruka kugira uruhara rudasanzwe mu bijanye no kwirinda ihindagurika ry'ibihe. Ku mugoroba ho kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Ngozi,
amasomero 6 yo kw'ishure ryisumbuye rya Mubuga muri komine Ngozi yaragurutse bivuye ku mvura ivanze n'umuyaga mwinshi yaguye. Mu ntara ya Ngozi, musitanteri wa komine Nyamurenza aremeza ko mu kiringo c'amezi 3 imiryango ifise utuzu twa sugumwe aho yavuye ku majana 185 ishika kuyirenga 11,000 akaba ari nyuma y'ihimirizwa ryakozwe ku mitumba yose mu ntumbero yo gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Burinyamitwe yaheruka gutorerwa kurongora ikigo kijejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC, yasezeye abo bakorana muri ico kigo avuga ko agiye kubandaniriza ibikorwa vyiwe mu bijanye n'imigenderanire. Mu ntumbero yo kubandanya bahimbaza urukurikirane rw'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi, kuri uyu wa gatandatu Kigarama umwaka wa 2021, umushikiranganji wo gushigikirana ari kumwe n'uwuserukira igihugu ca Suisse mu Burundi baragendeye amashirahamwe y'abakenyezi bo ku mutumba wa Muremera muri komine Giheta y'intara ya Gitega, aho abakenyezi basanzwe barangura imigambi y'uburimyi n'ubworozi hamwe no kuziganya no kuguranana. Mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo OBDR kijejwe gukingira ivyakozwe n'abahinga, kuri uyu wa kabiri umushikiranganji ajejwe imico kama Ezekiel Nibigira yashikirije ko ikiringo c'amezi 3 arico cahawe uburongozi bw'ico kigo kugira kibe catanze icegeranyo cerekana aho bagejeje gushira mu ngiro itegeko ryo gukingira agateka k'abahinga n'ibikorwa vyabo. Ishirahamwe Regideso Burundi yashize igikumu ku masezerano n'ishirahamwe ryo mu Bufaransa VET mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibikorwa vyo kubaka no kwagura ibituro vy'umuyagankuba Gigi Murembwe ku mfashanyo y'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya mu Burundi ingana n'imiliyoni 25 n'inusu z'amadolari. Ihe iryo shirahamwe ari ryo rizovyubaka, ico gikorwa kizoranguka mu kiringo kitarenze amezi 18. Amasezerano akaba yerekeye kubaka ibituro vya Gigi Murembwe, Horezo na Kabezi. Prote Gahungu ajeje gukurikirana ibijanye n'umwimbu mu migambi ishigikiwe n'ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'uburimyi FIDA, ashikiza ko amahegitari arenga 2,700 ariyo yegeranirijwe hamwe arimwamwo ibigori vyimbuka cane vyo mu bwoko bwa hybride mu ntara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Muyinga, biciye muri iyo migambi aho bizotuma umwimbu w'ibigori wiyongera cane muri izo ntara, bikazotuma kandi n'ibiciro bigabanuka kubera ko iyimbura ryimirije. Mu ntara ya Gitega, imvukira zo mu ikomine ya Nyarusange zararonkeje ingabire y'intebe z'ishure zigera ku 118, ishure shingiro Ecofo Muyange riri ku gasozi Muzima, aho urongoye izo mvukira zo muri iyo komine yashimye cane iyo ngabire no kwitanga kw'izo mvukira, yongera amenyesha ko ico gikorwa kitarangiriye ngaho cobandanya gushika imitumba yose ironkejwe intebe z'ishure n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Muri komine n'intara ya Kayanza, ishirahamwe ry'abagirampuhwe bishinze gufasha abahuye n'ingaruka mbi za sida hamwe n'abantu nikora amavese abagirampuhwe ryararonkeje ibikoresho abana b'abatwa bashika kuri 20 bo mu kigwati c'abatwa co ku Munkazi ku mutumba wa Magamba, bifise agaciro k'umuriyoni 130 vy'amarundi, bigizwe n'amasakoshi, imyambaro y'ishure, imipira y'imbeho, impuzu zo kwambara muhira n'ibirato vya eboebo. Kuri wa gatandatu Kigarama haratanguye ihanishagurisha yiswe wiki ya Idruwe Tanzania, ikazohera ku igenekerezo rya 9 Kigarama uyu mwaka turimwo
aho ari ubuserukizi bw'igihugu ca Tanzania mu Burundi bwatanguje iyo hayanisha-gurisha. Bikaba biriko bibera iruhande y'ikibuga Intwari. Dutandukire amakuru y'inkino. Mu rukino rwabo rwa mbere mw'ihiganwa rya Elite 16, umugwi wa New Star watsinze umugwi wa Cape Town Tigers wo mu gihugu Umugwi wa New Star watsinze umugwi wa Cape Town Tigers wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku manota agera kuri 83-71. Muri basketball, hagiye gutanguzwa ihiganwa rishasha yitwa Nani Mkali rigiye gutegurwa na Febabu ifashijwe n'ishirahamwe Infonet. Ikazotangura kuva ku genekerezo rya 18 Kigarama uyu mwaka turimwo gushika ku genekerezo rya 9/0 umwaka wa 2022. Kandi imigwi yose izokwitabira iryo higanwa izohabwa amafaranga angana n'ibihumbi 300 y'amarundi yo kwitunganya no kwitegurira neza iryo higanwa. Ku ruhande rw'abahungu abazotsinda bazotahana miliyoni 6 z'amarundi, naho ku ruhande rw'abigeme umugwi wa mbere uzotahana miliyoni 3 z'amarundi. Mumenyereza w'umurundi Irambona Masud Juma alias Komanda yarahagaritswe by'agateganyo mu mabanga yarasanganywe yo kumenyereza umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu c'u Rwanda. Impamvu ngo ni kudatanga umwimbu ushemeye, aho mu nkino indwi yamenyereje uwo mugwi yatahukanye intsinzi 3, anganya 2, atsindwa inshuro 2. Akaba asize uwo mugwi mu kibanza ca 4 n'amanota 11. Kuri ubu wari cegera ciwe Romami Marcel niwe agiye kubandanya amenyereza uwo mugwi wa Rayon Sport vyifata kibanza. Iyi ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.